Shalom shalom bakunzi bacu banywanyi bacu mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi. Dukoze ino update kugira tubabwire amakuru ariko aravugwa cyane cyane mu mpande zine zose z'isi nk'uko twama tubikora. Amakuru nyamukuru tugiye dushimikire ko ni intambara ziriko ziraba hagati ya Ukraine n'Uburusiya, aho uyu munsi Uburusiya bwaramutse butera ibitero bikomeye cyane gose mu gace ka Odessa be no mu gace ka Mariupol n'ibindi bice byinshi cyane gose. Twibutse ko ku munsi w'ejo umuperezida wa Ukraine Zelensky yari yatangaje ko abasirikare b'Abarusiya basa n'abatsinzwe muri intambara batanguye gusubira inyuma basubiye iwabo. Kubw'ivyo rero aho yariko aravuga ko intsinzi ari kashi ku gihugu ca Ukraine, ariko rero nk'uko vyagaragaye kuri uno munsi uko biboneka nuko zoba zahinduye imirisho, kuko Uburusiya bwakoze ibitero bikomeye cane gose, ibitero ndetse twavuga ko kuva intambara yatanguye ari ibitero vyaguyemwo abantu benshi cane gose, aho uravye mu mabarabara yo muri bino bice vya Odessa na Mariupol abantu benshi cane gose, imivyimba y'abantu benshi cane gose irambaraye mu mabarabara, ndetse biteye ubwoba, si n'ibintu umuntu yokwifuza kubona ubonye ukuntu imivyimba imeze. Rero abahashitse inyuma y'bino bitero bavuze ko Uburusiya bwakoresheje indege za gisirikare aho zatera amarokete n'amamisire ziri hejuru muri bino bice, n'abasirikare b'Uburusiya kandi bakaba bari muri bino bice. Inyuma yaho indege zaba zihejeje gutera amamisire n'amarokete nabo baheza bakarasa, aho rero by'ukuri na Ukraine ubwayo itarashobora gutangaza ivyononekariye muri kino gitero, ariko uko bigaragara amazu menshi yaturiwe, ibintu vyinshi vyasambuwe, ibiraro vyasambuwe, ndetse ayandi amamisire yategwa ari ategwa n'intuzera n'ubwato bw'igisirikare bw'Uburusiya muri Black Sea mu kiyaga cirabura. Ibi rero uravye ku bahashitse abamenyeshamakuru bahashitse ubwa mbere, amasanamu berekanye vy'ukuri ateye ubwoba, amasanamu yo kuraba intambara, ariko n'ubu kandi zabandanije mu tundi duce, aho biboneka ko Uburusiya bwoba bwahinduye uko bwariko buragira bino bitero, uko vyari bimaze imisi biboneka muri imisi ibiri iheze, nk'aho Uburusiya bwasa n'ubwagombye kureka ino ntambara, bwari bwakuye abasirikare muri bino bice vyose, ariko utavugana intambara yasubiye kuba mu bice vyose abasirikare b'Uburusiya bari bavanyemo, ndetse ni Kiev na Kharkiv naho nyene uyu munsi hasubiye kuboneka ibindi bitero, kuko tubibutse ko ku munsi w'ejo twari twaberetse abasirikare ba Ukraine bagenzura tuno duce twose, ariko uno munsi siko bimeze, ubu hariko habera intambara kandi zasubiye gukomera. Ntawuzi rero vy'ukuri ingene Uburusiya butegekanya ino ntambara, kuko Uburusiya buguma bumenyesha ko misiyo yabo batanguriye iyi bise ngo ni operation special idaheze ko batagorota bahagarika zino ntambara. Twibutse ko n'ibiganiro vyariko biraba bisa n'ivyahagaze, ataco bishitseko, nubwo bitarahagarara burundu, ariko ntibumvikana, na cane cane ko ku munsi w'ejo Perezida Zelensky yumvikanye yongera kuvuga ko ata gace na kamwe ka Ukraine agomba guheba. Twibutse ko video yaheruka Perezida Zelensky yagiye arashaka kuvuga rwiwe ko yari yemeye ko yiteguye kwemera guheba uduce tumwe tumwe nka Luhansk na Donetsk ndetse na Crimea, ariko ku munsi w'ejo aho yavuga ko ingabo zabona ko zamaze gushika ku ntsinzi, yasubiye kubivuguruza havuga ko na tuno duce atagomba kuduheba, ahubwo Uburusiya bugomba twase gutekezwa, abasirikare b'Uburusiya bagahambwa muri kino gihugu bose bagashira. Rero vyoba ibi rero twibaza ko ibi ari vyo vyakweze umujinya w'Uburusiya. Uburusiya bukaba bwakoze bino bitero, ndetse ibitero biboneka vy'uno munsi ko bitatora yaba sivile yaba abasirikare. Uno munsi ibitero vyajaniranye, kuko imivyimba y'aba bantu bari mu mabarabara benshi bambaye impuzu za sivile, nivyo harimo n'abasirikare, harimo n'abambaye impuzu za gisirikare, ariko benshi babonetse n'abasivile baguye muri bino bitero. Ntawuzi ko n'abasivile baba bari bafise inkoho bariko baragwana nabo, ariko vy'ukuri ibintu vyabaye kuri uno munsi birateye ubwoba, ndetse ngira bazohava bahagiriza Uburusiya ko bwakoze ihonyabwoko, kuko igitero c'uno munsi ni igitero ca mbere kizovugwa mu mateka y'intambara ya Ukraine cahitanye abantu benshi cane gose. Tubandanije n'aya makuru yo tuvuye mu vy'intambara za Ukraine n'Uburusiya,
tugende muri Pakistan aho tumaze iminsi tubabwira amakuru yo muri Pakistan aho minisitiri wa mbere Imran uyu munsi inyuma no munsi ariho hari hategekanijwe gutorwa itegeko rimukurako icizere kuyobora kino gihugu maze yakinye ikarata ziyo twarababwiye ko yari afisemo amahitamo atatu yari afise iturufu ya mbere kwemera ko amatora aba yo gutora akaraba ko yatsinda canke agahitamwo gutanga imihoho indi karata ya gatatu yari afise kwari uko ahamagaza amatora y'ikibiriraho ubwo rero yaginye ikarata imwe muri izi karata zitatu yari afise amatora agira neza abashinga amateka ba opposition bamaze kwikoranya bari bamaze kuba abashinga amateka 174 kandi bari bakeneye abashinga amateka 172 kugira batore itegeko ryo kumukura ku butegetsi nyuma rero y'iminota nk'itanu gusa inama igira itangure yo gutora perezida canke minisitiri wa mbere wa Pakistan Imran yaciye atangaza itegeko ko ahamagaje amatora y'ikibiriraho bisigura rero ko yari amaze kubloka aba bashinga amateka ko batora kuko itegeko rya minisitiri wa mbere ryo guhamagaza amatora riba riri hejuru y'ayandi mategeko yose mu gihugu itegeko rero ryo rigiye guca rija mu ngiro aho Pakistan rero igiye kuja mu matora tubibutse ko impamvu tuvuga kino gihugu nubwo abantu benshi batazi vya kino gihugu kino ni igihugu kitokirengagizwa muri politike y'isi ni igihugu gikomeye cyane gose yaba mu by'ubutunzi ndetse no mu nguvu za gisirikare kino gihugu kiri mu bihugu indwi byasinye amasezerano inyuma y'intambara ya kabiri y'isi cari kimaze kuronka amamisire canke amabombe nucléaire kiri mu bihugu indwi rero vya rutura ku isi bifise inguvu z'ubumara za nucléaire za bombe za kirimbo zishobora kurimbura isi kandi kino gihugu kikaba gifise aya mabombe y'ubwoko menshi cyane gose mu kiga cayo kino gihugu rero naco ntawopfa kukivogera uko nico gituma kino gihugu kirabigwa hafi cyane gose muri politike mpuzamakungu ubu rero minisitiri wa mbere Imran yahoze ari umusuperstar muri cricket yahoze ari umukinyi wa mbere ku rwego mpuzamakungu mu bakinyi ba mbere ku rwego mpuzamakungu wa cricket ubu rero ariko arayagiriza ibihugu z'uburengerazuba ko arivyo biriko birinjiza muri politike yiwe kubera politike yiwe ku kibazo cy'Uburusiya na Ukraine byagaragaye ko ashigikiye Uburusiya rero bikavuga ko abanyamerika n'abandi bo mu bihugu by'Uburayi ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bamuvane ku butegetsi aho abashinga amateka b'umugambi we 22 bamuvuye ko bajya gushigikira opposition ariyo byari byatumye opposition ironka kino gitigiri cy'abashinga amateka 174 bakeneye igitigiri gusa cy'abashinga amateka 172 ibi rero avyo ko yahamagaje amatora bisigura ko inama nshinga amateka isheshwe burundu inama nshinga amateka atakazi gifise kuko n'abashinga amateka ubwabo bazosubira gutorwa ubushasha atabuzi rero ko azotsinda amatora kuko ubutsinze amatora niwe acayobora kino gihugu urose abashinga amateka beshi rero yemeye gusesa inama nshinga amateka yemeye kuyisambura mu guhamagaza amatora mashasha aho vuba tuza kumenyeshwa ikiringo c'amatora mashasha agiye kuba muri kino gihugu ibindi biriko biravugwa ni igihugu ca Sri Lanka aho muri Sri Lanka hariko nayo ni igihugu kiri hafi yaha aho hariko haraba imyerekano ndetse maze kuvugwamo abantu benshi cyane gose muri no myerekano rero abantu biyamiriza iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa basanzwe nka byose babikura hanze ndetse n'ibitoro byabaye ndanse bitaboneka muri kino gihugu rero kikaba ari igihugu kigeramiwe gifise cifashe nayo mu by'ubutunzi yaba kuri minisitiri wa mbere ahahora no kuri minisitiri w'ubataco yashoboye guhindura ndetse kino gihugu c'abandanije gisubira inyuma mu by'ubutunzi rero abanyagihugu bakaba barambiwe bavuga ati minisitiri wa mbere natanga imihoho hazeho ubundi barabe ko hari icyo hinduka ariko ku biharovye erekanwa mpuzamakungu n'ubundi nubwo no minisitiri wa mbere yova hakaza uyundi nta kintu gishasha ashobora guhindura kuko ibigega vya kino gihugu biragaragara Pakistani n'Ubuhindi nibo bariko bararaba ko bofasha kino gihugu bakagifashanyo ariko ivyaco by'ukuri zifashe nabi nakigenda muri kino gihugu yandi makuru muri Afrika reka tuvuge gatoya muri Kenya aho muri Kenya n'ubu
ivy'amatora bibandanya aho bari kubiyamamaza bashaka gusubirira Perezida Uhuru Kenyatta azorangiza ikiringo ciwe itariki 9 z'ukwezi k'umunani, akaba ari naho amatora azoba muri Kenya. Abahiganwa rero ni Samuel William Ruto asanzwe icegera c'umukuru w'igihugu n'uwahoze ari minisitiri wa mbere witwa Raila Odinga. Raila Odinga akaba ari bashigikiwe na perezida w'ubu, mu gihe basa n'abatacumvikana Uhuru batacumvikana n'uri cegera ciwe William Ruto bari baremereje ko azomushigikira tsinda nawe gatwara imyaka 10, ariko ubu bikaba bitakihari. Rero benshi bakaba bagiriza Uhuru Kenyatta ko ashaka kubandanya kuguma ku butegetsi, ko ashaka gukoresha Raila Odinga asanzwe ari n'umusaza ageze mu myaka 80 kugira ngo Uhuru abe ari we n'ubundi azobandanya control guverinema, kuko abona ko yabonye ko hamwe guverinema yoba ari ya William Ruto adashobora kuyikontrola nk'uko ashatse. Ntabizi rero ko nubwo biri uko ko Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bazotsinda amatora, kuko n'ubu biharuro by'ibanze biracerekana ko William Ruto asanzwe icegera c'umukuru w'igihugu agifise amajwi menshi cyane gose y'abanyagihugu kurusha ayo Raila Odinga na Uhuru Kenyatta afise, kubera abanyagihugu bagiriza Uhuru Kenyatta ko yatumye ibiciro by'ibidandazwa biduga, ibintu nka byose byaduze, ndetse abavuga ko ubu igihugu ca Kenya kiri mu bukene, abanyagihugu bakenye cyane kubera ubu Perezida Uhuru Kenyatta. Rero bisigura ko abanyagihugu Raila Odinga Perezida Uhuru Kenyatta ashigikiye bashobora konka kumutora, kubera bazobavuga ko ari leta ya Uhuru Kenyatta izoba iri kwirabandanya. Nivyo rero muri kano kanya turaza gusubira mu kanya, ariko twibutse ko incamake y'ayo makuru twari kubabwira ko muri UKRAINE intambara zasubiriye kuboneka, intambara kandi zikomeye cyane gose, aho Uburusiya bwakoresheje indege, bukoresha ubwato, bukoresha abasirikare mu bice byinshi cyane gose, ndetse aho muri bino bitero bumaze kwica abantu benshi cyane gose, bimaze kugwa mu bantu benshi cyane gose. Ibitari byitezwe ko ku munsi w'ejo Perezida Zelensky wa UKRAINE yari yatangaje ko uduce twose twishi ingabo z'Uburusiya zari zarafashe batwigaruriye, ariko uyu munsi rero intambara zikaba zabandanije zibandanse, aho biboneka ko Uburusiya bwababajwe n'ayo majambo buza kugira ibitero bikomeye cyane. Ayandi makuru ni mu makuru yo hanyuma. Murakoze mwese badukurikirana, ntimwibagire kugira share canke partage no kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Abatumaze kubikora turabashimiye, n'abagiye kubikora mwese turabashimiye. Imana ibamugisha, mukomeze kudukurikirana, natwe turakomeza kubatohoreza amakuru ariko aravugwa mu mpande zine z'isi. Murakoze, mugire aho mubaho.